nitwa Albert Wiragiye, nje C.E.O wa Rampage Candy na Aluuwi atubwira. Rampage Candy ni brand yiwanje natanguje biri muri high school muri Afrique, niho Aluuwi yatangiye gukora na atubwira iwanje, gusa ikintu ca brand cyo nahenda kimanye igihe kirekire. Rampage Candy icyo gisigura, kwanza Rampage gisigura chaos, umva ikintu kiri disordered, kandi nayo ni ikintu kisosa, umva rero ugerageje kubifatanya no bisigura nka bittersweet. Aluuwi yo iva mu izina ry'iwanje, ariko nitwa Albert Aluuwi, nayo ni Uwiragiye, kuko Aluuwi ni ikintu ushaka ko kiba kinini, ikintu ushaka ko kiba kinini, sishaka ko tuguma muri atelier gusa. Kirashobora ejo turashobora kubyuka ugasanga habaye Aluuwi alimentation, Aluuwi iki n'iki. So ni ikintu nashatse kugira ko na trademark yiwanje, y'izina ry'iwanje, ku buryo naba nihari nzosiga mvuze ati nasize legacy yiwanje. Idea ya Rampage Candy ukuntu byatanguye ari mvuga ati ni ibintu je nkunda gusa, kuko kuva kera ikintu cya fashion nacu bivamo. Nari muri high school, nari umwaka nayo bwamare muri Nairobi, ariko abantu baka appreciatinga style yiwanje, ukuntu nambara, canangura ku printing ku t-shirts, shirako izina ry'iwanje, kandi natanguye akalogo gatoya, ndashirako nkagenda kwishura abantu bakavuga ati tubona ari sawa, dushaka kugura. Kumva bitangura uko abantu baca batangura bamenya iryo zina Rampage Candy, nuko navuga ikintu ca business cy'iwanje cyaciye gitangura. Rampage Candy yatanguye officially muri 2016. Ndacyari muri universite, ubu niga kuri leadership muri Asiatic Leadership University, niga business management. Na problema Abarundi dufise ni gakeya twizera ibintu by'iwacu, gakeya twizera ibintu by'iwacu, kwemera ko dushoboye gukora ibintu bya quality kandi bifise quality nziza, ni gakeya tuyemera. Kumva yo gutanguza ikintu nk'icyo yo mu Burundi utazi ati abantu bazogifata gute, abantu bazociyumvira ko gute, umva birakugora gutangura. Ko nanje mbere ko nangura nariyumviriye ati mbe bizogenda gute, bizogenda neza, bizoshikana hehe. Umva ni ikintu kigoye ugitangura, kuko mitangura n'ubundi abantu ntibabitahura. Narazi mumozo akavuga ati, bakambuza ati izi niwe wazikoze, ati wowe uri kubatubesha, nizo impose. Yumva kugira urinde kubasigurira biragoye mu wundi mwanya, kandi bapfa kwemera utabajanye muri production kugira babibone ati burya bwa bundi nibyo. Kera nkitangwa kubivuga ko nshaka kubikora ntibavyemera, baravuze ati ibyo bintu bishaka kujamwo n'ibiki n'ahantu byo gushikana. Gusa icyo ndabashimira ni uko bari babizi ko ikintu cya fashion cyo ndagikunda, kandi sinigera ndakinyegeza. Cyo bari bakizi, gusa haragiye kugenda basigurira ati je ni muri chance, baranyemerera, baranasupporting. Cyo tumaciye nangura ni Rampage Candy mu ngaha hose, gusa bigitangura byari challenging cyane. Hira famille, ibintu usanga urinda kubemeza neza ko ubishoboye.
One of my biggest dreams is obviously making my brand known worldwide, cyane cyane no kumenyekanisha igihugu cy'u Burundi yuko natwe dushoboye kwinjira muri iyi fashion industry. Abantu benshi kenshi ba projectinga ko ari ibintu by'abazungu cyane umwuga w'abantu bo hanze, ariko kwerekana ko mu Burundi tubishoboye from the ground gushika up. Dukorera muri ville iruhande ya Stella Matutina kuri building yitwa Central Building, birarabana neza na Stella Matutina, ni numero 223. Hama turafise ibintu byose kuva ku mipira, amapantalon, amasuits, byose turashobora kubikorera. Ushatse kubona byinshi woja kuri Instagram iwacu, handle iwacu ya Instagram hariho Rampage Candy uko nyene cyanditse, hama ya Aluuwi nayo ni aluuwi.couture. Ego ushatse visita kuri Instagram yacu karaba ibyo dukora, hama karibu mwese muri sanze muri Rampage Candy. Welcome to the Rampage family.